Okay, ati ndagarutse muri uwo mwake ndizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari mu Burundi, Kenya, Tanzania, Congo. Nawe ujya hari umuntu turaba ari muri Congo. Nawe uri kuraraba ino video uri muri Congo, shira thumbs up wandika muri comment idarapo ya Congo. Ego, hama akazina ni kakandi nyene ni jewe ni Jimbere Dieudonné. Ino musi ni je nyene. Mugani iyi topic aho ibintu ngomba tuyageko ni hagati yawe nanje, aho n'abantu batatu bariko baraturaba bana uko nuko. Rero ndagusaba yuko ufata akanya ukaraba ino video guhera ku mwanzo gushitsa ku mwisho. Ngwati ni episode 4 ya Ishimwe Podcast. Utararaba ya mbere ya kabiri ya gatatu waracerewe. Genda ngaho mu video uyirabe uzirabe, hanyuma ibintu bimere neza. Kandi ntibagire kugira ka thumbs up, ntibagire gupotaginga, kusharinga, kurungika ku mugenzi wawe kugira nawe nyana ashobore kumenya Ishimwe Podcast, maze ngo ati ni vyiza biri kwino channel. Ego vyo dufasha cyane. Leno musi ngomba ko twoyaga kuri topic mugani ifise ibihimba ingingo zitatu. Ngomba ko twoyaga kuri ingingo zitatu. Icambere na mbere ngomba yuko umuntu yotahura ni kumenya yuko burya abantu bateye kwishi baratandukanye, kandi mu buzima hari ibintu bitubako biba nk'ikiza ugasanga nyene ibintu bigushikiye bikakubako, maze n'ibindi biva kuri twe ugasanga nimvo ziwacu byatumye ivyo bintu bitubako. Ndibaza ngaho sindihenze, urashobora kuba warahuye n'ibintu mu buzima, aho ugasanga nawe warateje ibintu bikakubako mu buzima. Urumva ngo ati ni ibintu bibiri. Mugani no musi ngomba ko twoyaga kwico kintu ca mbere cyo kuvuga ngo ati burya twebwe ubwacu, twebwe nyene wewe uri kuraraba ino video ku bwawe hari ibintu tuma bikubako bivanye n'ingene uteye aho na kamere yawe. Burya hari akajambo mu Congereza bavuga ati ngo manifest. Manifest no kuvuga ngo turashobora kwakura aho kugira nk'imigisha bivanye n'ingene wiyumvira aho nishaka ryo kurondera ikintu ugasanga uracizeye cyane, aho uragishize mu vyumviro mu bwenge cyane, ico kintu kigagushikako. Ico kintu kigagushikako. Maze nibi bihe tugezemo mwinosi aho abantu barondera cyane n'abandi batarondera mugani bagakoresha ku kajambo ka manifest. Ugasanga umuntu arizeye ikintu mugani nta nguvu ariko arashiramo akizera yuko gizoshoboka mugani ntigishike. Mugani urumva ku kajambo ka manifest nikaruko kugira ngo ati wakure ibintu bigushikeko, wakura pana ngo wature. We yamvuze kwakura ibintu kugira bigushikeko, wishumakure bigushikeko wewe gusukoresheje ngo ati vyumviro vyawe. Mugani rero nshaka kubwira ngo ati ibintu tugomba tuyageko ni ibintu bitatu. Ingene wewe wobuteye n'ingene ibi bintu bitatu bishobora kukubakira kazoza keza mu buzima bwawe maze no mu buzima bw'iwanje. Kubera burya jewe n'ama video ndayakora urumva ndiga mu bandi. Ati nta muntu burya kwisi yamaze amashure, nta uriho. Naho wararose ubudoctorate, nyamba ubudoctora, karonka ama degree ku yandi, ubuzima bwama ari shure ridahera. Umuntu yama yize, yama yamenya, agomba kungura ubwenge bivanye nahageze mu buzima. Rero ni ibintu bitandukanye vyinshi twashobora kwiga ku bandi, ku bantu bakuru, ku bantu bato. Burya umuntu wese arafise ico ashobora kukwigisha. Rero ngo ati ivyo bintu bitatu wewe ufise muri rusange muri wowe ugasanga nivyo maze bikubatse niyo kamere yawe. Urumva ngaho uri mu bantu bake ubutomboye. Mugani hari ushobora kubigira mugani ntibikumarira akamaro. Burya hari abantu bafise impano ugasanga izo mpano nta kimwe zibamariye. Ukibagira yuko impano ufise ariyo nishobora kubaka ubuzima bwawe kwinosi. Rero ngo ati impano naho woyigira tari umuntu ngene umenya kuyikoresha, urumva n'amazi mu yandi niko ndumva nyambare n'amazi masa nubusa. Rero n'ingene umuntu aba afise kamere yiwe, hariho kamere usanga
umuntu aba afise ishobora kumwubaka mugari naho n'abandi usanga bafise iyo kamere yubaka ugasanga ntibashobora kuyikorerako aho kuyibyaza umusaruro kugira ngo ati ibubakire kazoza keza. Nawe urashobora kwiyumvira ngo ati ibintu none uriko uravuga ko bidatahuritse ni kubera iki bimeze uko aho vyumva uko. Nuko nyene bimeze, burya urashobora kuba ufise ibikenerwa vyose mu buzima ukavuga ngo ati jewe ndafise intuzenya, ubwenge, ndafise kumenya, ndafise gutahura, ndafise ubukebutsi, mukano ugasanga nta na hamwe wigejeje mu buzima. Ego urashobora kuvuga ngo ati ivyo sivyo, mugani umaze wiyumvira, fata kandi umaze wiyumvire ko hari abantu bafise ubwenge, ubumenyi, ugasanga nta na hamwe bariko barashika. N'abandi usanga badafise ubwenge, ubumenyi, mugani ugasanga barashitse ahantu kure, ugasanga barakora, bararondera kunuko. Urumva umuntu wese mugani burya twibuke yuko umuntu wese afise inzira yiwe kandi afise ivyo ashobora gushika ko wene akabona yuko aho ageze ariho nakwiye kuba ari kandi yarangije nta na kimwe akeneye kiri hejuru y'ivyo aho kiri munsi y'ivyo, ugasanga wene yiyumva neza ari bien. Mugani ugasanga hari uwundi ari hejuru yiwe akamuraba urya muntu umenga ntarashika aracari mu bukene uko nuko, mugani wene aho ahagaze ahari yiyumva amahoro. Rero burya mu buzima niko tumeze, abantu bagenda barasumbana nk'imishatsi. Urumva hariho abageze ngaha bakanezerwa n'abandi bagomba kugera ngaha kugira banezerwe. Urumva bivana n'ingene ubumeze, buteye kamere yawe. Rero izi kamere zawe ukwiye kugira aho ubufise nk'umuntu uri kuraraba video nizi zitatu. Ubwa mbere muri kamere yawe ni kugira ico bitwa principle. Principle ni kuvuga ngo ati ikintu wewe ugirako, wubakirako ubuzima bwawe, aho foundation y'ubuzima bwawe, foundation umusingi w'ubuzima bwawe. Akarore jewe foundation ibi ndagenda bivuga mu video ndahora ncisha kuri ukuri complex. Foundation yanje ni kuvuga ngo ati ni kuba nkwirikira Imana, ni kwizera Imana, ni Bibiliya. Urumva iyo ni foundation. Ibiri muri Bibiliya urumva ni vyone ndovuga ngo ati ni musingi wanje. Aho kuba nkwirikira Imana, kuba nsenga ni wone musingi wanje, niyo foundation yanje. Hari abantu benshi bafise iyo foundation, abantu benshi bafise iyo foundation kuvuga ngo ati jewe nkwirikira Imana, ndamenya Imana, ngira ku ngingo z'Imana, ngira ku mabwiriza y'Imana. Ivyo ni vyiza ukabumenya aho hagaze, kubera muri ibi bihe hari ibintu byinshi usanga biza ugasanga biriko birahindura ingendo z'abantu, biraguhindura wewe. Mugano ufise aho hagarara ukavuga ngo ati oya bijya bintu jewe naho bimeze kuri sinavyemerewe, bivanye n'umusingi wanje na foundation yanje, aho sishobora kuharenga. Urumva abagenzi, imiryango, chuti ukunuko barashobora kuvuga ngo ati ibi nibi, mugani wowe ukavuga ngo ati je hari aho hantu fise umusingi, hari ibintu ashobora kurengako kubera mfise foundation yawe. Namusanga umuntu ushobora kumosha nabi, ugasanga akoze icaha, agiye kwiba, ageze ukunuku, mugani kubera ata foundation afishe, ata foundation, ata musingi yubatse, usanga bishoboka manipulation, umuntu kamuryosha ugasanga birashobotse kubera ata foundation afise, nta musingi yubakiye ko mu buzima bwiwe. Mugani ufise uwo musingi uravuga ngo ati jewe ndi mw'ishure sinzoheba, jewe ndiko ndakora ibi nibi sinzoheba, jewe ngomba kugera hanaha nzohashika. Ugasanga n'umusingi wawe wubakiyeko. Ego mu buzima birashika ibintu bikaba, mugani ukaba ufise uwo musingi, iyo foundation. Sinzi ko tugo turumvikana iyo foundation yo kuvuga ngo ati hariho ingingo ntarengwa jewe ndubakiyeko mu buzima bwanje bwose. Mu buzima iyo foundation uyifise, vyo kubaka ubuzima bwawe ukagera kure. Iyo foundation uyifise
Okay, ica kabiri naho ngira ngo ntawe utakizi. Ica kabiri ni kugira discipline. Urumva ca mbere no kugira principle, umusingi, foundation, ikintu kitarengwa kuri wewe uvuga ngo ati ngaha na mabwirizwa ngendako. Hanyuma ukaca ugira discipline. Discipline naho ni kubahiriza ivyo wiyemeje. Kwiyubahiriza ivyo wiyemeje naho usanga navyo nyene bigoye. Kubera urashobora kubahiriza ibintu, aho urashobora kugira discipline ugasanga uragize intege nke. Ugize intege nke ugasanga ya myubahirizo wari ufise aho wagomba kugenderako ugasanga nyene uraciyeko, urayihaye agaciro gake, ugasanga sikone wari uzi vyogenda sikone bigenze. Rero discipline ni ikintu usanga kigoye ku bantu benshi. Rero hari n'abandi usanga bayifise naturally, ugasanga mu buzima bwabo muri rusange barafise discipline, barafise ukwibara, barafise ukwihangana, barafise ibwirizwa batarengako. Ugasanga ni ibintu muri bo bisanzwe, n'abandi usanga ari ibintu bagomba kubaka muri bo bikababera, bikaba mu buzima bwabo, hanyuma bikababera naturally, bikababako naturally, bikababako nyene normal, bikababako muri rusange nyene, ugasanga si ibintu barinda kwiyumvira. Abantu bafise iyo mpano yo kuba bafise discipline, abandi bubaka iyo discipline kugira ibintu bigende neza, kugira biyubake mu buzima bwabo neza, batarinze kugira guhuba inzira zabo, cane cane mu nzira zo gutera imbere uko nuko. Urumva n'ibintu vyinshi usanga bishobora kuzimiza umuntu, bishobora guhuvya umuntu, ugasanga ya discipline na ya principle. Urumva ivyo bintu bibiri turacari ku ivyo bintu bibiri. Ya discipline na ya principle ni ibintu bitarakomera, ugasanga birarenzweko. Kandi birenzweko hariho n'igihe usanga bifuditswe. Umuntu yarubatse discipline, yarubatse principle aho umusingi wo kuvuga ngo ati je nzokurikiza ibi n'ibi, tuvuge ngo turi umukristo, ugasanga ubukristo burakuvuyemo, ufashe izindi nzira. Urumva ngaho wa musingi wawe wabomotse, wasambutse. Hanyuma hariho n'uwundi muntu usanga afise discipline ikomeye, mugani hakagera igihe nshuti, abagenzi, ugasanga harageze igihe ya discipline yawe barayisambuye, nawe urayisamburiyeko, ngaho ugasanga ntibigenze neza. Nk'umuntu atahora anywa itabi, ugasanga nyamba yari discipline yiwe kuvuga ati je nta tabi nzonywa, jewe nta nzoga nzonywa, ugasanga hariho umuntu amwoheje nabi, ugasanga ivyo bintu arabigiyemwo kandi ya discipline yari ayifise mbere. Urumva ngaho ubuzima bwawe babugize, ntitwovuga ngo ati buba bukunaniye, buba bigenze ukundi kuntu, kubera ivyo bintu byose ni ibintu bishobora guhinduka, na cane cane ukiri kw'isi birashobora guhinduka. Burya mu buzima nta kintu cose canditse mw'ibuye kizogumaho. Ibintu byose birashobora gufutwa, ugahinduka muri rusange, ukubaka maze na za discipline na wa musingi wawe bushasha. Urumva nta muntu adashobora guhinduka mu buzima, twese turashobora guhinduka. Nkuko ivyo ugenderako, aho ivyo wubatse mw'ubu buzima, uwo musingi niyo discipline bishobora guhinduka muri kazoza. Mugani mu yabaga bwaho ugasanga ntivyakunze. N'igihe ushobora kubaka iyo foundation, uwo musingi, maze niyo discipline utari mu buyaga warakuze, ugasanga kandi birashobotse bikakubakira ubuzima bwawe bwiza, kazoza kawe keza. Uko nuko urumva n'ibintu biri mu mpande zose. Mugani uri umuntu ufise ivyo bintu hakiri kare biragufasha mu buzima. Uko nuko rero ikindi naco ngomba yuko ca gatatu twoyagako
ni ikintu ngira ngo umuntu benshi batovyemera, aho benshi usanga mbere banafise ako kantu mugabo ugasanga ntibagakoreyeko, bafise ako kantu mugabo ugasanga ntibagakoreyeko. Ico naco nta kindi, hari ico bitwa intuition. Hari ahantu ushobora kumva ikintu, kumva umuntu ariko arambwira ikintu umenga ariko arambesha, aho ushobora kugenda ahantu kumva naho ndiko ndagenda umenga sinkwiye kujayo, aho kumva amakuru atandukanye mugabo kuvuga naho bariko baravuga aya makuru umenga bariko baravuga ibinyoma. Intuition ikakubwira ako kantu nawe ukagira nyamba ari isesanguro ryawe, nyamba ari gusuzuma ivyo bintu ukaraba ngene wogera kuko kuri, kubera wumva menga hari akantu nyene katameze neza kariko baratigana mu ivyo bintu wowe uri kurumva, wowe uri kurakira uko nuko. Hari abantu benshi bafise iyo mpano, bafise ako kantu. Nako nta kandi ni kuba uri umuntu, mwenda bisubire mu tera, ni kuba uri umuntu wumviriza ati umutima wawe burya urakubwira amabanga menshi wowe utazi. Akarorero kenshi ngira ngo umuntu yotanga kuri ico kintu ni nk'ibikoko. Ibikoko biri mw'ishamba ingene bibayeho. Ego twe ntituri ibikoko mugani muri rusange turi ibikoko, gusa twebwe turi abantu. Mugani nk'ibikoko biba mw'ishamba ingene bibayeho guhigana ni guhunga. Bimwe birahiga ibindi birahunga. Rero bijya bihigwa usanga kenshi na kenshi vyama biri alert, vyama vyakanuye, vyama nyene naho bitoba vyama vyiteze ikintu, gusa aho biri hose byumvise gusa ngo cyo coba kiriko kirajye cacurica umutwe, kiriko kirafungura, kiriko kirajya ivyatsi uko nuko. Kenshi na kenshi cyumvise ikintu mu mutima kikubwira manzi urabe hariya no hirya, urabe ko atakintu kigomba kigushikire mu aka kanya. Urabona kiraraba kigahinduka, kiraraba kigasubiramo tena. Rero uriko uraraba nka zirya film ama documentary usanga bariko baratwereka, kenshi na kenshi barakwereka igikoko hariya kaba kiriko kirafungura, hanyuma ya ntambwe aho ya ntuzenya yangwe uko nuko iri mu bwatsi yanenze ca gikoko kiriko kirajya ivyatsi hariya. Ukabona ca gikoko kiriko kirajya ubwatsi hariya kiravyuye umutwe, kiraravye hirya no hiyo, hanyuma bakaca batwereka mu kamera aho ya ntambwe yibunze, aho yanenze. Urumva hariho kantu nyene mu bikoko usanga kagira kabikangura, gatuma nyene biguma biri aware, biguma biraba akarere ko kameze neza. Aho bibwira ahantu kumenga ntihameze neza hinge ndabe, aho ahantu ko hamenga ntihameze neza hinge ndaharenga. Nakandi karorero usanga uri cyane cyane umuntu ukunda kuraba ama documentary, urashobora kubona hajya berekana nk'intuze sinzi ko ari imbogo, sinzi ibintu by'ibikoko nyene byo mw'ishamba, ngeregere sinzi, ugasanga bigomba bicaruke umwonga aho uruzi uko nuko, ugasanga hariho ingona hagati. Kenshi na kenshi kugira bicaruke biritonda, ntibiva kugenda. Aho hari usanga byanyuze hariya kugira bihunge, kubera hariya byumva umutima uri kuvuga ngo hariya menga si heza, hariya ntuhace, naho zangona ziba ziri mu mazi ntiziboneke. Umutima aho sinzi ko ari umutima ku bikoko, mugani hari akantu kavuga ngo ati hariya oya hinge duca hariya, kandi nyene bikatambuka vyiruka kubera bizi yuko aho hantu hatoroshe. Rero natwe abantu Imana yaraturemanye ako kantu, aho ico kintu kiri mu mutima, ukumva nyene nyamba wowe uri mu nzira, nyamba wowe uri kurumva amakuru atandukanye, aho umuntu muri ko murayaga kumva ariko arakubesha ibiki n'ibiki. Kenshi na kenshi arakana k'umutima akakubwira ngo ati ibintu kumenga sivyo, kumenga ahantu siho, kumenga uwo muntu siwo,
ukumva nyene hari akantu kariko kakubwira. Rero nako kantu ni kukumviriza, wumvirize umutima wawe, listen to your heart, wumvirize utegeze umutima wawe ico ukubwiye. Ivyo bintu bitatu barashobora kukubakira ubuzima bwiza. Ego hari usanga wumvirije umutima ugasanga uko wabyiteze siko bigenze. Ego nivyo birashika ugasanga muriko murakorana business n'uwundi muntu ukiyumvira umenga ibintu ntibimeze neza, hanyuma umuntu ukamuheba mu nyuma ugasanga ateye indi ntambwe, ukavuga man uya muzi kumenga ndarihenza, nk'ubu nanje simba ngeze hariya ukunuko ntituba turi kumwe. Ego nivyo birashika, mugani hari igihe usanga hari ikindi kintu ngira ngo mwumva nyene kitagenda neza catumye kigukingira naho ibintu vyagenze neza kuri we, mugani ugasanga hari ikindi kintu cariye. Rero nivyo birashoboka kudushikako nk'abantu. Rero nawe nico gituma ndakubwira ngo ati ibi bintu bitatu bifise, yaba biri natural muri wewe, aho ari ibintu uriko urafata ingingo yo kubaka muri wewe mu buzima bwawe, ni ibintu vyogufasha mu buzima. Cambere ni kuba ufise umusingi uhagararako, ugumye utagira foundation ikomeye ugirako, amabwirizwa atarengwako, kunuko kagumya usenga, ugasenga ugakomeza ibivugwa muri Bible ukabikurikiza, kubera hazogera igihe isi hinduka ugasanga abantu bariko barahindura, maze na vya bintu wizera muri Bible bidahinduka n'ivyo ari biriko birahinduka, nawe ugaca uhinduka amati kubera isi iriko irahinduka. Urumva ngaho ntuba wahagaze kuri wa musingi wawe. Okay, umusingi ukomeye. Hanyuma ikindi ni kugira discipline. Discipline urumva birajana n'uwo musingi. Ufise umusingi uhagararako, ukaba ufise na discipline, urumva biguha inkomezi zo kwiyubara, zo kwirinda, zo kwihangana, nizo gukomeza urugendo wowe urimo rwose kandi ugashika. Satibini wene yaririmbye ngo ati birateba mugani birashika. Ego hanyuma ica gatatu arico ca nyuma, ndizere nta muntu kw'isi iki kintu atagifise. Wewe uragifise, jewe ndagifise, mugenzi wawe ariko araraba iyi video aragifise, uza kugira thumbs up aragifise, uza kugira commentaire nambwira ko atagifise. Kuba umutima wawe ushobora kuguhishurira amabanga nawe udashobora gutahura mu kanya, uwo mutima urashobora kukubwira ikintu mugano ukacirengagiza, mu nyuma ukaza kwiyumvira kandi nani burya menga nyene bijya bintu ndavyumvise gusa naho byagenze uko. Nk'akarorero hari ibintu vyashikiye nyene nko kumviriza umutima wawe, muba muriko murapanga ibintu, ariko turapanga ibintu, hama agatima karambwira burya muntu washobora kumubaza mbega na vya bindi uzobikora, mugane mvuga oya nta ngorane ngira ngo arabizi kazobikora. Mu nyuma hageze twasanze atabikoze, mugane yo nkamubwira urya mwanya ndavyumvise ngati agatima kawe kariko karakubwira yuko uwo mubaza bijya bintu kazobikora, kandi yo nkayo mubaza vyari kugenda neza, nkamenya mwakajya kanya yuko azobikora aho ntazobikora. Sinzogire ukwiyumvira uvuga meyo nkamubaza none vyari kuba bitwaye iki, ni kubera iki, kandi ndarabimenye yo nkamubaza urambwene bibaye, usanga ibintu bitari kugenda kujya. Rero umuntu wese kwino si arafise ako kantu, aho ico kintu kiri ngaha mu mutima gitera kimubwira, kimuhishurira amabanga, maze n'inzira akwiye gufata mu buzima naba akwiye kuzifatana, maze n'ibintu vyinshi wumvirije ngo ati umutima wawe. Wati nivyo bintu bitatu bishobora kugufasha mu kubaka ubuzima, maze muri urugendo rwawe ari rwose, yaba ari muri kazoza kiterambere, muri kazoza ku buzima bwawe, mu magara, muri Yesu, mu bintu vyose. Ufise ivyo bintu bitatu, ndizera nta hantu utoshika. Ego aka video karaka ndagusaba yuko wogira sabone uri mushasha, utari mushasha naho uri mushasha ugira thumbs up, urungikire mugenzi wawe kugira nawe ashobore kumenya
izi ngingo zitatu zishobora kubaka umuntu mu buzima bwiwe ibintu bikagenda neza. Fise icyumviro ntiwitinye, andika ngaho muri comment duhurireho, kubera jewe ndishura ku mwanya. Ego nshimira umuntu wese yashoboye kuraba iyi video yose guhera ku mwanzo gushitsa hano hantu. Ego kandi Kirundi je kirangora buke mugani vyiza mwoza murankosora kuvyo ndihenze ko ngaho muri comment ngo tubwira nanje ngume menya, ngume ndungura ubwenge uko nuko, hanyuma mu minsi uzosanga nanje ndakivuga neza. Ego hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana. Iyi yari episode 4. Episode 5 izoza vuba. Ego tuzosubira kubona twabonana. Kasina kaka ninyere n'imbere Diodone. Peace.